Mwaramutse canke mwiriwe inshuti bagenzi bakunzi b'ikiganiro c'umuziki Uburundi buraririmba. Uburundi buraririmba ni ikiganiro kivuga ku vyerekeye iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Umutumire dutumira nuza kutwigisha akatuganira ice bita theme, no kuvuga umutwe w'ijambo, akavugura iya dukura iya dushikana n'ivyo dushobora kwiyumvira bizokurikira. Simpaka b'umuririmbyi arashobora kuba ari ico bita ukurikirana ibikorwa by'abaririmbyi, ico bita manager, arashobora kuba ari umuarrangeur akora umuziki, arashobora kuba ari umuproducteur ashira mu buryo bw'amafaranga, cyangwa umesha makuru jejwe imico kama, kugira ngo twese duhuze dushobore mwese igikorwa ciwe dugishire hamwe, maze iryo terambere ry'umuziki w'u Burundi dukeneye tubashe kurishikako. Uno munsi radio television Isanganiro ikaba yavuye muri studio ishika aho bita i Paris mu Faransa kugira ishobore kuganira n'uwitwa Luc Noel Ingabire, akaba asanzwe arumesha makuru, akongera akaba kurikirana ibikorwa by'abaririmbyi n'ahataratangura kubikora nivyo yize, akongera nawe nyene agashobora gukora amasanamu mu bintu bitandukanye. Tuza kuronka akaryo ko kubiganira kugira ngo ashobore kugira intererano duhaye, na cyane cyane mwese mukunda iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Murabizi neza yuko hari ikintu cyama cabuzwe amajambo koreshwa cyane muri kino gihugu cyacu Burundi, bavuga ngo entertainment canke ngo industry musicale yifashe gute, ni byinshi twokavuze mugabo turaza gufatira ku myama bushobozi yagiye aronka n'ibikorwa amaze gukora, hanyuma n'ahari kure araza arakurikirana ingene iterambere ry'umuziki rigenda, nawe nyene atubwira uko aribona. Turamuhaye ikaze tongera twakigwa mu rugi we Luc Noel Ingabire. Turashimye cyane kubona ko wemeye kutwakira radio television Isanganiro muri runo rugo rwawe. Aha neza na neza duhagaze he? Kaze cyane, kaze iwacu. Aho tubaye igihugu kiduhaye indaro, hano muri région parisienne, no kuvuga ni gice ama quartier akikuje igisagara, novuga nti hagati na hagati ya Paris. Twebwe turi impande, umuntu agerageje kumusigurira ni nkuko uvuga ati Rohero n'andi makartier. Uri nka kujya mu Gasekebuye rero hariya hirya gatoyi, turi nko novuga nti turi nko mu Ruziba kugira rije. Oya, mu Ruziba kubera turi mu manuko bw'igisagara ca Paris. Niho turi. Ego, kugira ngo abantu batahure neza ivyo tugiye kuganira jerekeye industrie musicale, twashaka utucire ku mayange ivyigwa mwamaragize bijanye n'ivyo bari nicaye bacuraranza. Ego, jewe ubwa mbere nkuko babivuze nitwa Ingabire Luc Noel, nkaba ndi Umurundi, nkaba mba mu Faransa muri kino gihe, nkaba nize ubwa mbere mu Burundi ni ndonka impamya bushobozi mu bijanye na communication, ni bijanye guhanahana amakuru, kwandika ibintu nyene by'ubutumwa bitandukanye. Hama narakoze nk'umumenyeshamakuru akanya gatoyi, umumenyeshamakuru hanini yakorera ku bijanye n'akaranga n'imico kama. Hanyuma ndaheza ndondera ishuri nja kubandanya ivyigwa mu makungu hanze y'igihugu, ndiga ibijanye na novuga nti ni vyerekeye nyene vya culture, mugabo ahanini ku ruhande gwerekeye bijanye n'ubutunzi. Bavyita n'ubutunzi nyamazuru. Ni novuga ni master yitwa management de carrière d'artiste. Management de carrière d'artiste. Novuga nti n'uruhande rwo gukora ibijanye byose bikikuje umunyabuhinga. Je niko ndamwita, sinamwita abagira ngo ubugenegene bijya sindari kuri iryo jambo, kuko nabantu b'ubuhinga kuko bariyumvira bakabeshaho ibintu bidasanzwe bibaho. Ni kuvuga harimo ico mu Gifaransa twokwita création. Urumva rero ni bijanye ibiri ku ruhande, kuko umunyabuhinga ntabeshejwe n'ubuhinga gusa, harimo ukungene ashobora
gukorera amafaranga ukungene ategura ibiteramo vyiwe canke ategura ihayanishwa kwerekana ibikorwa vyiwe ashobora kuvuga umuririmbyi canke tukavuga umuntu agira ivyo gushushanya akora amatableau ibintu nk'ivyo naho nyene n'umuhinga uwandika hari aho usanga akeneye umuntu amufasha ibintu vyose biri ku ruhande n'ukurikirana iyo ibikorwa vyiwe biriko biraja turaza kwinjira muri kwinjira ibwina ndazi neza ko igihe twigeze gukora ikiganiro nk'iki ku radio Isanganiro twarigeze gukora ikiganiro wari uri ngaha natwe turi hariya ariko twarashoboye gukora ikiganiro uciye ku buhinga bwa telefone tuko turavuga ku vyerekeye kubyaza umusaruro ibikorwa by'abaririmbyi turaza kucisha ko gatoya mugabo turayi muri rusange na cyane cyane ufatiye kuri ivyo bintu wize ico bishora kutumarira reka rero tutangure tere dusimbize tuje nk'abasimbiza tuvuge kuvyerekeye ufatiye kuri ico waruvuze uti nize onka n'imwe mu bushobozi ijanye no gukurikirana ibikorwa by'abahinga no kuvuga gestion de carrière artistique umuntu mu ijambo rimwe ugerageje kubisigura mbega kazi kuwiza ivyo kaba gahuriye hehe n'umuhinga harimo n'abaririmbyi cy'abacuranzi aho bihuriye nuko nkuko nariko ndabivuga umunyabuhinga ahanini aba novuga nti ikintu ca mbere ahamagariwe no kwiyumvira no guhingura iby'ubuhinga nyene ashobora kuba ari umuririmbyi no kwandika izo ndirimbo no kuziririmba no kuzironderera ukungene ahibongoza no kungene aziririmba ari muri studio kurondera melody ibyo byose nibwo buhinga bwiwe ariko ibyo byose naho abikora muri studio aza kuriha amafaranga kugira ngo aje muri studio birasaba yuko atunganya neza umwanya wiwe atunganya ukungene afata umwanya nka kujya umuntu azinduka mu gatondo akagenda ku kazi nawe ategerezwa gutunganya neza umwanya wiwe kugira ngo ashobore kuronka umwanya wo kurondera ya majambo wo kwiyumvira umwanya wo kuja ahantu kwihweza ivyo agomba kuririmba dufatiye ku muririmbyi nkaho akaraba ashobora no gusanga abanza kugira ubushakashatsi akarondera iki kintu ngira mvuge coba kimeze gute isukuri kungana gute kugira ngo kubera urumva nageze no kubona naguciriyemo abaririmbyi muri kino gihe bipfuza gusohora ibintu bisakaranga ugasanga bariko barakoresha amajambo y'ikirundi cibwira mugabo bakayavangatiranya n'ibindi bintu ataho bihuriye urumva inkuru yagize imana akagira nk'ubushakashatsi akabaza batama bakaganira wosanga ico gikorwa c'ubushakashatsi recherche imutumye agize atakosanyisha agira ikintu kitazoba kirimwe amakosa kuko iyo uri umuhinga ukaririmba dufate uri umuririmbyi ukaririmba indirimbo irimo amajambo ayo majambo heje kuyanregistra bakayafata akaba public akarungikwa ku maradiyo asohotse birabiheze hariho hari indirimbo tumaze kumvamwo ugasanga wahadikirije nabi ijambo bica bihindura birabaho cyangwa ugasanga washize ko akatuzo katariko nuko tuba tugira tugiye gutangura ni byinshi reka tuvyihoze ndazi ko ivyo abantu babiganiye rero kugira ngo nishure neza ikibazo wambajije rero wizi ivyerekeye iyo management de carrière d'artiste arahaba ajejwe rero gutunganya uwo mwanya wose kumubwira kurondera amarandevu nabo bantu kugira ngo umunyabuhinga wewe novuga nti ashira inguvu ziwe zose mu kuri bwa buhinga bwiwe ntaje kwiyumvira none mbega nzokwiyunguruza gute ko mbona ndi Bujumbura uwundi ari Gitega bizogenda gute nzorara he ivyo byose nivyo aca yishinga hanyuma kandi umunyabuhinga asanzwe afise dufata ibikorwa bimaze kumenyekana biha biriko biragurishwa bidandazwa byakoreshejwe mu mapublicité kumbure byakoreshejwe mu masinema uwajejwe carrière yiwe wajejwe ibikorwa vyiwe niwe aca agenda akadodora akavuga ati mwebwe mwakoresheje ibi nibi niwe baza kubaza ibijanye no gusaba impusha zo gukoresha indirimbo yiwe n'ibintu nk'ivyo umuntu dufata agira ivyo gushushanya umupeintre
ikibanza azogiramwo kwerekanamwo ibikorwa byiwe sahiwe ho kugenda kudodora naho uwo ajejwe kariya yiwe aja kubirondera akavuga ati hazoba hakenewe ibi, harakenewe sonorisation, harakenewe yuko dutumira abande ibi bikorwa ugiye kukwerekana. Urwo rubanza rwose rwarutunganya ni nka kugira ugize mariage agira komite mutegurira. Urakoze nibaza ko abantu bose baca bitahura ninda ari mu cupa umuntu ategura ni coordinateur w'urubanza n'umukoordinateur w'urubanza avuga ati isahi nini bizogenda ngaho agategura program ya mariage akavuga ati hanyuma nkuko nakubwiye yuko ari ibyigwa bijanye n'ibintu by'ubutunzi biri mu gisata kijanye n'ubutunzi n'amategeko ni naco kibazo ashaka kubanza bijanye hacajamwo ivyo byose twavuze ivyo bikorwa kubibudgetiza gufata gutegura amafaranga azoba kenewe byose ugategura ati none mbega umuririmbyi nibagiragira urukurikirane rw'indirimbo bizosaba amafaranga ngana gute abazomuvugiriza tuzobahemba ngahe hamwe usanga ufise urupapuro rwanditse ko yinovuga nti n'igitabo simvuga ngo urupapuro rumwe kuko ushobora gusanga ari igitabo gifise ibingana gucyane nka kujya dufatire kakarero ko muri mariage nyene iyo turi mu makomite ya mariage uratora avuga ati mbega sare wararishe ukagira gutya mbega decoration yarabaye ukayishifra ukandika ivyo ni wacabikora bingahe amacupa y'ivyo kunwa canke byose bisa nk'ivyo twikurura amahera yo gutwikurana ni nk'ivyo akakubwira ati wewe igikorwa ciwawe uyu mwaka uzokenera amafaranga ngana gutya bivanye n'urukurikirano rw'irugira byanditse byose byanditse akabaze ati ni wategura igiteramo mu Kayanza amahoteli twararavye twarafashe amadevis turafise amafaranga azokenerwa naya ihoteli ikubereye niba utari mu artiste akomeye utari mu dufaranga twinshi kaja uyibaya baye kwiyunguruza igitoro kizobaraki imodoka tuzofata ya location canke yo gukota izo byose bikaba bihari kuko erega ni ico ndakunze kuvuga yuko nibaza ko no mu kiganiro cyo mu radio twigeze kubivuga umuririmbyi ni nka entreprise ni nk'iduka iduka ifise amafaranga akenegwa yo muyaga nkuba w'amazi iki byose kurangura byose umutahe rero nawe niwe umutahe niwe nyene niwe umutahe kuko niwe ivyumviro bivamwo byiwe akabikuramwo tubwira abari ko barakurikira kilo kiganiro cyane cyane bajya bakunda kunguka mu kuja gukura ibiharage ngo baje kubigurisha nabo baririmbye bashobora kuba ari mitahe nka kujya muza kurandira yindi mitahe reka dusimbize mwavyumvise yuko Luc Ingabire Noella ariko Ingabire hariho Ingabire na Ingabire kuzitiranya mumvise ivyo yashoboye gukurikirana mu ishuri akabira mu myambushobozi aratubwiye akamaro kavyo mumvise ko ari ibintu binini bitagira uko bingana ariko ivyo byose kugira ngo umuntu abishike ko nibaza ko haba kujya bubaka twako turatanga akaroro ka mariage baba basezeranye bajya badutumira baba basezeranye mbega ayo masezerano aba hagati y'uwo akurikirana ibikorwa byo muririmbyi hamwe n'uwo muririmbyi mbega abaho abameze gute arabaho ni nkuko navuze ni umuririmbyi canke uwo umuhinga ibyo akora birinjiza amafaranga mu gihe rero aronsi uwo ashinzwe gukurikirana ibikorwa byiwe uwo twawise ashinzwe management de carrière yiwe niwe rero asa nk'umukozi wiwe asa nk'umukozi w'iyo entreprise wa muririmbyi wa munyabuhinga haraba amasezerano nk'ayakazi avuga ati jewe ku kwezi nimba ari umunyabuhinga afise ibikorwa byinshi ushobora gusanga amukorera ukwezi kose bashobora kuvuga bati tuvuganye yuko uzonkorera ku kwezi amafaranga ya bakavuga ati bagashinga igiciro bumvikanye ko hamwe bo nabo be n'umunyabuhinga ariko akenshi uko bikunze kuba gufata nko muri bihugu byo muri by'iburaya washinzwe ibikorwa by'umuririmbyi ushobora gusanga ashinzwe ibikorwa by'abaririmbyi benshi canke aba artiste benshi ugasanga ni imeze nka agence ni nk'ihuriro ry'abakora ivyo bijanye no
n'ivy'amakarriere y'abartiste hanyuma abo baririmbyi rero bagaca baza barakurikiranwa n'iyo agence usanga bahurikiye hamwe kuko akenshi biba byiza mugabo hariyo n'ababikora ku giti cabo kubera bafise ari babiri canke ari umwe ugasanga akurikirana nk'ibikorwa by'abaririmbyi bashika nka 5 kubera urumva umwanya wose umunyabuhinga afise umwanya nawo kwitegura wamaze gutegura ikirangaminsi mugategura uburyo buzokenerwa byose byanditse ubuzi itariki ni yisaha ni umunyabuhinga azobaraha azobarika akora ibi azobari muri ibi hanyuma bibaye ngombwa akazana namwibutsa kubera abanyabuhinga haraho bagenda mu bintu byabo kubera urabona ari nk'umuziki canke ari bya theatre aho usanga canke ari nakina amareresi usanga yagiye muri byinshi akibagira amasaha kubera passion kubera ukunda ico kintu ariko arakora bisaba rero yuko uwo muntu amwibutsa muri ati harageze ibi twitegure urafise yego ivyo rero akensha ukungene bigenda nuko umunyabuhinga nawe hari usanga adafise amahera yinjiza ku kwezi misi yose ntavyo ntisiko bimeze birashika akagira umwanya wo gusarura no guteragira urumva rero aho bice bibera baca bumvikana novuga nti amafaranga bivanye n'amafaranga umunyabuhinga yinjije uwo azoca hembwa ushinzwe carrière yiwe azoca hembwa pourcentage kavuga ati umwimbu ngara gutya nzotwara igice bizokumikana nimba ari ibice 10 kwijana nimba ari ibice 15 kwijana canke ibice 5 yungutse muri yara aca twara umuriyoni nuko bimeze niko bakunze urumva amasezerano bagirana ahanini aba yakazi abahagaze gutyo bishitse rero bakahukana hakiri kare tuko turavuga na mariage no kwahukana biraba bega naho gene birashobora gushika ugasanga umwanya bumvikanye bavyita contrat keshi baye umwaka umwe y'ibiri y'amezi biravana nka keshi kunda benshi bakunda gufata nk'ingana barashobora gufata nk'imyaka aho usanga ari imyaka 3 imyaka 5 arashobora gusanga ari umwaka umwe bakavuga bati tudufashe amezi 6 y'ukuraba yuko kugeragezanya kuko navyo bisaba yuko abo bantu bumvikana ni nk'umukoresha n'umukoresha na contrat iyo ari yo yose nkajya ama contrat durée indéterminée nkuko bakunze kubivuga ama CDI arafata amezi 3 yuko banza kuraba neza yigice cyo kugerageza kuraba yuko mukorana neza muhuza ivyo ukora bikunze hanyuma rero gaheza mutumvikanye contrat irahagarara ico iyo periode iheze yo kugerageza birashaka gushika umwe ugasanga aravuze ati twahukani ego navyo birashika muri iyo kontra barashiramwo novuga nti ibice byerekana ingene mutumvikanye kontra ishobora guhagarara ivyo rero nguca ubikurikiza bifise amategeko bigenga hari abashinzwe amategeko baba mbega nko ngaha mu France ivyo wabonye nk'ivyo bintu bishitse abariho amasentare ajejwe ibintu nk'ivyo ego ni sentare no ni sentare erega amategeko urabona nk'amasentare yo mu Burundi hariho amasentare ajejwe guca imanza zijanye n'ivy'amatongo hariho amasentare ajejwe guca imanza zijanye n'ivyaha urumva n'ibijanye uriko aradukurikira akagira mushikiwe nawo muhanura kugira iki hariho inzego dufate bwa mbere byose kwitwara witwara ushikiriza ubutungane mu butungane baraheza bakakubwira ati igisata kijejwe ibijanye n'ibinyo urimo niki hama bagaheza nabibajije gutyo kubera hari gihe tugira akanya ko kuganira n'abari kumva nk'umurimvyi yagutelefone yakubwira ati umuproducteur mu arrangeur babandi bahinyanyura imiziki na akatwumvikanye uko tuzokora indirimbo muri uwo mwanya mugabo haciye inshuro 3 umwanya tuvuga zo gufata ukwezi yafashe amezi 6 ati none nta kuntu woza kumumbariza kandi nawe ayo masezerano utigeze uyajamwo keshi nico kandi n'amasezerano abenshi harabagira amasezerano
magufinya bavuge ngo nugushaka umukono gusa ariko no kwitondera bakabihereza abantu bazi ibyo n'amategeko bamenyereye ntajya mu Burundi borondera umutemwe barahari ariko barahari abize abanonosoye iby'amategeko ajejwe na dufate nk'ivyo vy'amadroit d'auteur baba bafise ibyo bashobora gushiramo muri aya ma contrat hanyuma bigaheza bikoroha yuko abantu bakorana canke bavana atangorane barinze guterana atawirinze aridoga kuko byanse ko mukorana nakazi kaba gahagaze nta kamaro kubandanya muhatirako kuko na cane ivyo by'ubuhinga ni ibintu utegerezwa gukora wumva ubikunze unonokewe hagiyemwe ibintu byo kumva umengo uriko bariko baragufata ku nguvu ndabifate ndabivugutyo ku muririmbyi nusubira no gusohora ivyo yategeza gusora kandi ategeza kubikorana umunezero kuri scene hari ikintu kiboneka yuko umuntu atakorewe ibintu uko byategerezwa urumva biba bisaba yuko haba umwumvikano nuko twibutse abakora kurikira radio televiziyo Isanganiro ko tuko turaganira numwe mu bahinga mu vyerekeye iterambere ry'umuziki canke iterambere ry'ubuhinga muri rusangi mumvise yuko yatubwiye ko yabikurikiranye mu ishuri hanyuma akabishira mu ngiro nk'umesha makuru arongera atuganirira yarageze hatubwira yuko atubwira uwo mwuga ingene ugenda imigenderanire uwo muririmbyi agirana n'uwo mu manager donc ateza gukurikirana ibikorwa aba ariko arakora mumvise ko yageze n'ahantu arasimbiza atubwira yuko bijamo n'amategeko bikajana n'amasezerano bakumvikana kandi iyo hageze aho kutumvikana bafise n'ukugene babivamwo hatarinze kujamwe ingimba ikindi naco aratubwira ati byiza umuntu gufatira ko nuko two kwiyubara abo basanzwe bakurikirana ibikorwa by'abaririmbyi nabo baririmbyi nyene kugira ngo ntiharinde haba kutumvikana kuko bishobora gutuma n'umuririmbyi hari urugeza atagera ko mu gutanga ivyo afise reka rero dusimbize tuganire mwibuke ko mu ico bita teme canke umutwe w'ijambo y'uno munsi tuko turaganira muri rusangi nyuma aho tuganire ku byerekeye kuri radio twaravuganye ku byerekeye ingene umuririmbyi abyaza umusaruro ubuhinga bwiwe tuzi neza ko muri kino gihe mu gihugu cyacu Burundi hasigaye hariho imigwi itandukanye ishiramo ry'abaririmbyi cyangwa des musiciens du Burundi ritanguye gufata neza akaba ishiramo ry'abamesha makuru b'imico kama twaramvuze ko ba manager ko yaja hamwe abakurikirana hamwe n'aba promoter urumva rero hakora vuka inzego zishobora gufasha hanyuma tukaba ariko tuzi neza ko ivyo vyose kugira ngo iterambere riboneke ubwa mbere nuko turonka kwivyaza umusaruro naho tutinjira cyane nkuko twabivuze kuri radio heruka mbega umuririmbyi arashaka kubyaza umusaruro ikorwa ciwe nimba ari byo byogenda gute nkuko mu kirundi bavuga ngo umukozi ngo wabegwa n'impembo umunyabuhinga nawe arakeneye yuko ibikorwa byiwe by'ubwenge bwiwe ubuhinga bwiwe bumubeshaho kuko ababikora n'abantu bafise imiryango bakeneye kuja gusoma ku isoko nk'abandi bose bakaronka ico bafungura bakaronka ico bambika imiryango bakaronka mbere n'ico bashobora kuguza tufatire kakaroro ka mariage tuba twumva mu bukwe bavuga yuko ngo babahezagira ibibondo bati mukararonka ivyona n'ivyonona n'abaririmbyi bakaronka ivyona n'ivyonona birakenewe rero ukungene bashobora kubyaza umusaruro nta kundi no kubishira ku isoko hama ico badandaza bobo ni bwa buhinga bwabo niyo miziki ni ivyo bikorwa by'amaboko yabo shobora kuba ari ibishushanyo shobora kuba ari amafoto shobora kuba ari amareresi ivyo navyo ugiye kubiraba mu mice y'ibintu by'ibidandazwa nabyo nyene birimo naho bidafatwa nk'ibidandazwa bisanzwe akarorero ikirahuri ni kidandazwa mu bindi ariko umuziki ntiwoja mu gice c'ikirahuri nkuko bakidandaza ico nshaka kuvuga nuko
umuziki ni ikintu bakunda kuvuga yuko kidafata ubuzima bw'umuziki ntibumeze nk'ibindi bidandazwa byose bifatika nk'iki ego kubera impuzu umuntu yambaye hari imico ibiri hariho umuce wa mbere w'ibidandazwa bisanzwe hakaba n'umuce w'ibintu novuga ntivy'akaranga artistique byo ntibita agaciro uko umwanya uzuregera imbere uko imyaka ihera indirimbo wumvise ukiri muto ntita agaciro igira kanovera kuko ukiri muto dufata nk'ubu n'umwana w'imyaka 5 ashobora kumviriza indirimbo dufate y'umuririmbyi ari we wese akumva umengo ntanayitahura mugatangwe gukura agatangura kugira ubwenge atangura kuvuga ya ndirimbo ivuga ni ikitangura kugira kanovera kandi ubwa mbere yarayumvise itari bwagira kanovera ariko impuzu uwo mwana yambaye afise imyaka 5 uko umwanya urahera iziracuya iziratabuka ntabakiyamba yego ni nk'ahandi uheruka kuncisha nabonye bafise bacuruza utuvinyu ibivinyu imaze imyaka myinshi ngo niyizimbye ngo niyibiryoshye nizi ariko no mu vinyu naho umaze imyaka myinshi kubera ukuhera umaze kuwugurura ukawunywa biba biheze byawo ariko umuziki ubandanya ugira kanovera akimenya nuko hari indirimbo za kera zituryohera gusumbya izubu kubera iki kubera hagiyemwo uko kuntu yuko akanovera ibintu artistique ndabivuze mu gifaransa kugira ngo umuntu abitahure mu bijanye n'ivy'ubutunzi ama produits les produits ni ibidandazwa ntatagarana ikintu cyose muri economy bavuga yuko produit yose kugira ngo uryoherwe usatisfeze amabesoin yiwawe nk'umuntu ibyo uba ushaka uradetruiza ibiharage ubiguze urabifungura uheje kubidetruiza bigahera ukumvura haze ubuzima bukabandana ariko umuziki uko wumviriza niko uzura kuryohera nimba ari amajambo ashaka kwibutsa ibihe waciyemwo ugacuguma wibuka ushobora gusanga ari reresi ikwibutsa ibintu kubera bikora mu bwonko bwacu tukabika hama hakavamo uburyohe uko umwanya uzuragenda urumva ni novuga nti ni trajectoire zibiri zitandukanye kimwe uko imyaka iziragenda niko kiryoha ikindi naco uko ukiriye kibaye détruit niko wewe biba biheze nico gituma rero muri ivyo rero amafaranga rero abaririmbyi barayakeneye amafaranga rero ahantu hari ni hehe ari mu Faransa ngira oya ntibivuga ngo no mu Faransa ahantu hari amafaranga novuga nti ni muri ivyo bikorwa nyene kumva yuko bifise agaciro kubifata nk'ikidandazwa kuko umuntu atazi yuko afise ikidandazwa ashobora gushira ku isoko abantu bakagura niho ntumenya n'amahero gicira rero urumva umuziki dufatire ku muziki niwo abantu benshi bakunze gutahura mu Burundi cyane niwo dutahura gose gusumba umuziki barakoresha amareresi umuntu akoze umuziki uja mu ireresi baramuhemba arawudandaza umuziki uragira amakonsere haravamo amafaranga ibiteramo umuziki urashobora kuwumvisha abantu bakawumviriza kuri za mbuga ngurukana bumenyi haba kuri za Spotify aya ma platform atandukanye aho abantu bagira ama abonnement inshuti bagenzi bakunzi bakiro kiganiro Uburundi buraririmba mwavyumvise yuko nta gikorwa kibura umusaruro kandi bavuga yuko umukozi abigwa n'impembo kandi mwavyumvise ko bibaho kujya umurimyi aja kurima karonka umusaruro n'uwo muririmbyi nawe nyene aronka umusaruro kandi abaririmbyi bariwe bahishije muri kino gihe ngo bashobora gukoresha bwa buhinga bugezeho bagashobora kugira iki kuronka udufaranga isorosoro ngo gwiye ukurikiwe n'abantu benshi bakaguhumviriza ubufise amahirwe menshi yo kugira iki yo gushobora gutunganirwa no gutunga umuryango ngira nico kintu gikomeye tubandanye rero tuganira na Luc Noel Ingabire ari we yabaye umutumire wakiro kiganiro Uburundi buraririmba kitavuga kuvyerekeye ibikorwa mvabwe by'abaririmbye gusa uwo wese ashobora kugira ico amariye iyo terambere ry'umuziki w'u Burundi twipfuza naco gituma kino kiganiro cyabayeho
kikaba kimaze imyaka myinshi n'ubukiriho kugira ngo gishobore kudufasha kuryo terambere twese turiko tubibutse ko umutwe w'ijambo ari kuvuga umuziki muri rusangi, iterambere ryacu bita music industry canke industry musicale. Ni jambo abaririmbyi bakunze gukoresha muri kino gihe, kandi mu byo bakunze kuvuga hari iryo jambo bavuga ngo umuziki hauripi, ati ntaco babona, hanyuma mukumva kero yuko bashobora kubibamwo. Ego mbega Luc, ko twumva Imana yagushikanye Imanamba, ukaba warize ukanonosora, hanyuma ukaba ubeshejweho n'ivyo nyene, nawe nyene ibikorwa ukora birajanye n'ivyo vy'amasanamu n'amajwi. Imbere yuko twaza ikibazo kiraho, ibi bintu byo gukurikirana ibikorwa mvambwenge canke nka kugira radio televiziyo ikora ngaha urabikora? Yego, nivyo sanzwe nkora. Nkora novuga ni nk'umumenyesha makuru ashinzwe gutororokanya amasanamu n'amajwi, hanyuma akagira ico no kwita ni nk'ama reportage. Yego, ashobora kuba ari amahinguriro canke ay'inzego berekana ibikorwa barimwo bariko barakora, kugira ngo nabo nyene barondere rya faranga bariko uravuga. Yego. None nk'ubwo buhinga waronse bivuye mu ishuri no kubishira mu ngiro ukoresheje bijya byuma twabonye nga mu rugi wawe, ubona nk'ivyo vyogirira iki akamaro nko muri kazoza igihugu cyacu cy'u Burundi? No, ibi bisanzwe bigira akamaro kuko turabona kumbonesha kure, haba ku Isanganiro, haba ku bindi binyamakuru, ku radio n'imbonesha kure y'igihugu, turabona amasanamu, ibikorwa by'inzego, ibikorwa by'abategetsi, tukabona ibikorwa by'amahinguriro, ibikorwa ibintu bitandukanye byo ubuzima bw'igihugu, tukabibona ku mashusho, tukabyumva no twumva amajwi. Ico bifasha igihugu nico nyene cuko kugira ngo bamenye aho ubuzima bw'igihugu buriko buraja, aho bugeze, ibikorwa biriko birarangurwa na bamwe n'abandi, hama biduha inguvu kugira ngo natwe dushobore gukora ibikorwa biteza imbere igihugu. Nkawe ubonaho nk'ubu canke muri kazoza interano yawe yo biyihe? Interano yo wanje nibaza yuko ahanini ni nk'uko turiko turabikora iki kiganiro, duhanahana ivyiyumviro by'ukungene twotezanya imbere mu wese mu gisata aherereyemo, haba mu bari muri ivyo by'aba artiste niko twahereyeko mu kiganiro, kandi n'ikiganiro nico bihagazeko. Ubwo bumenyi nagiye ndarahura mu ishuri canke nka nabo bamwe nkabikoramo gatoyi, nivyo umuntu abwira abandi, akababwira ati iki kintu gikorwa gutya, iki gikorwa gutya, kugira ngo ubutabizi ashobore kuronka, novuga umupfunyira urugendo rwo gushika ahantu atoshitse abanje kuja kuvyironderera, nawe bikamufasha gushika ku yindi ntambwe vyihuse, hanyuma agaheza agashika ku rundi rwego. Rero n'ivyo by'amasanamu nuko nyene jewe ico nshoboye nibaza yuko gusabikanya ubumenyi. Ndakunze kuraba cane ibikorwa na bamwe n'abandi muri abafise amashene ya YouTube par exemple, abantu ubuhinga bageze ko ubona ari bwiza. Nuhinga bwiza kuko barakora ibiganiro by'umwanya munini, kandi bakoresheje uburyo bukeyi, hanyuma tukaronka tukabona amashusho, twumva nivyo bavuga. Ikiba gisigaye nuko hariho ivyo bashobora gukaririzwamwo ubwenge kugira ngo nk'ibiki ni nk'uko ngene umuntu nk'ivyo maze kubona nuko burya kugira ikiganiro nk'uko uriko urabikora birasaba yuko umuntu abanza kuvyiga, atahura iyo ariko arajana ikiganiro wasubiyemo kenshi ijambo ry'umutwe ikiganiro, nukumenya yuko ni intumbero uno munsi wahaye ikiganiro niyi, hanyuma ugaheza ukaraba ibyo uza kuvugamwo yuko biza bija muri ya ntumbero y'ikiganiro c'uwo munsi, bigenda bikurikirana, hama kandi bifise ikibazo nyamukuru uri kuraronderera inyishu. Ico rero nico gikunze usanga gihaze, hanyuma mugabo harakenewe wose nuko
na cane cane kugira ngo abantu bamenye yuko novuga nti technique ubuhinga bwo gufata amasanamu kuko ntibapfa uko bayafashe hari aho usanga ibintu biriko birazungazunga mugabo hari aho birekuwe yuko amasanamu azungazunga bifise igituma mugabo ntiyoguma umwanya wose aho oye no mu byerekeye ubuhinga bwa production ko bavyise mugabo ntitwibagira ko mu ntango yaze kino kiganiro atubwiye ko wize la gestion de carrière artistique ego mbega nk'umuririmbyi yabonye bya bindi yumvise bya bindi bavuga ku ntango ko utegezwa kuja gukurikirana ko umuririmbyi yaruhutse kare ko yakurikije ya rendez-vous atapfuye ibyo ariye atapfuye bavuganye ko wirukanze ukamubera nyene nagira mvuze ukamubera umufasha ko turacari muri ya mariage twabutse mbega ivyo urabona ko hari ico bizomarira igihugu kuvyo wizeho byo kimara gusa nuko ibyo vyigwa nta bihari muri za kaminuza iwacu ariko ni ibintu biba bikenewe bitahari mu bisata vy'ama universite y'iwacu umuntu arashobora nk'ubu jewe utwomba nzi ndashobora kuraba uburyo bunkundiye nkategekanya nk'indwi imwe canke zibiri aho uhamagara abavyipfuza kuko burya kwiga bisaba yuko uwo muntu aba yumva yuko ico kintu agikeneyemwo ubumenyi ukabasabikaniriza ibyo uzi uretse ivyo vyo kusabikanya hanyuma ugasanibikanya hanyuma ikiba gisigaye nuko abumvise izo nyigisho baheza bakagenda bakazigerageza ikintu nyamukuru nibaze yuko kugira ngo bishoboke nuko abanyabuhinga abo baririmbyi nabo canke abandi bose bakora ibijanye n'ubuhinga bumva yuko bakeneye uwo muntu akenewe kugira ngo abakureko novuga nti charge du travail ibikorwa bimwe baja gukora atari bo bari bakwiye kubikora kugira ngo bagwize umwimbu w'ibikorwa by'ubuhinga bwabo nibaza yuko nk'ubu unyu muririmbyi ibintu byose agomba kuvyikorera na karero nkunze gutanga umuririmbyi yoba agomba kwikorera akivugiriza umuziki akivugiriza ivyo ama instrument yose nimba yazagize amahigwe hanyuma akagenda vugana n'abafise ibibanza byo gukoramwo ibiteramo akaja kunegosya amakontra agashira ko amafishe akagenda kwikorera kera naho urambona abaririmbyi muri 2045 bagera gushira amafishe baca bimenya muri byaraheze biragahera ubwo nubuzi ukaroja kurondera abantu bagira security umunsi w'igiteramo ibintu byinshi byose naho we none nk'ubu naho uri kure hariho nk'ikintu ushaka gukora naho utaburi hafi ugakorana n'umuririmbyi cyangwa ukaba ufise ariko rega Luc hari ikintu gikomeye wowe urabona ufise imyamba bushobozi ukagira na vision urabona iyo biri ico shaka kubwira nuko nta kuntu ukorana urashaka kufisa umugambi wo gukorana n'abantu basanze bari muri byo bafise umwanya bo kwiruka turazi ko ubuhinga bworosha ubwira umuntu kuri telefone ariko arakubona uti cibubafu garuka ibyo akabona iyo ariko aragenda ego ni byiza jewe nibaza ariko ndiko ndaheza ivyigwa by'iwanje hari mu 2018 naragize umugambi wanditse kuko no mu ishuri baratubwira bati muzove ngaha muri umugambi wanditse nk'uwo mugambi uracahari nk'ugutanguza nk'uburonse umuproducteur ashiramo amafaranga ukorana n'umuajari bisabwa nuko hoba harimo n'umuproducteur bisaba yuko ahubwo ubwo buryo bw'amafaranga bwova he bw'abundi batubwira ko bukenewe kumenya umwene yideplaça ko ego ariko dutandukanye ibintu ujera kahe mu artiste si umuproducteur ntaza n'amahera ngo ahenye ngo umuririmbyi ngo ibi oya akorera umuririmbyi canka akorera uwo wundi munyabuhinga ariko hakenewe nko gutanguza kuja kwiyandikisha muri API ukagira nimero yo gutanga amakori hanyuma ukagira bureau ivyo ni nk'umuntu wese agiye gutanguza ihinguriro canka agiye gutanguza umugambi wiwe akarondera aho bamusanga kugira ngo akarondera aho bakorana kuko naho jewe no bamvuga nti naravyize ndabizi sinoce ndavyikorana je nyene haba hakenewe uwo muntu niho byoshobora gukunda yuko umuntu gusa nico gutanga bwa bumenyi hanyuma nanje ivyo mba nize
nibwo buhinga bw'iwanje hamana umwe wese agerageza kugurisha icyo afise urumva byo kunda ibyo wambagije byo kunda ariko kuko hari umuntu ashobora kuba yakurikira kiro kiganiro akagira ati ujye umuntu arafise ibintu bishobora kugira akamaro akaba arondera umuntu nkawe navuze uwo producteur kugira ngo twumve ko ashobora gutuma ibintu bigira intumbero bironka uburyo bwo gushikarira ivyo vyiyumviro naho utari hafi ugakorana nuko turi mu mpera za kino kiganiro hari ibyo nawe uhora ukora muri entertainment kumva amajwi ubu dusigura ibyo ari byo novuga nti si cyane entertainment nibaza yuko ari wa mwuga wo kumenyesha amakuru wagumye unkurikirana kandi nipfuza nibaza ko ugombye kuvuga ikiganiro tugira kuri ma platform atandukanye citwa Egere Tuyage ni kiganiro cyo bita ama podcast benshi baca babitahura ni biganiro bidaca ku radio ariko usanga biri aho ushobora kubisanga za Spotify za Google Podcast ni kiganiro kivuga ibijanye n'akaranga k'iwacu k'ikirundi mfadikanije n'abandi bagenzi bagize ubushakashatsi butandukanye hariho babiri bagize ibintu bijanye na anthropologie hariho mu communicologue abantu bize nyene ibijanye no bagize n'ama recherche donc kurondera kugira ubushakashatsi ku bijanye n'akaranga k'iwacu k'ikirundi rero aho tuganira mu Burundi bwa kera ibintu byari bimeze gute ni kugira ngo ni intumbero yacu no kugira ngo duhanahane ivyimviro kuvuga ngo duhanahane ivyimviro duciranire umugani abamwe ibyo bazi babitange urunganwe ruze rurumva nago ukungene mu Burundi ibintu byagenda ubuzima bwari ego rekegeza urumva tumira amate ego kandi rero amatwa dusumira ico kiganiro abagikurikiye barazi ko ari akantu gatangura kinanga yariya sinzi ko ari umugamba canke hiye nabona hari inanga nzungu nanga nzungu kandi kantu urashaka katuvugizo bya abagakuriye babone yuko uyu asanzwe yarize ibigukurikirana ivyo abaririmbyi akora ivyo kugira ama production y'amajwi n'amasanamu ivyo byose abafise akantu k'ubuhinga navuga gutya atazi imenya yirayiko nuko iyi ni gitaha ego nkuko mukibona hari akantu k'akananga nesokuru yaravuze inanga oya none wabikuye hiye oya ni bimwe umuntu abakunda iby'akaranga nyene kiwabo akakana gakirega abantu bari kwarabona kanwe akaba kitaga kapo kugira ngo uyorohereze amanota amwe ngira uyasange hafi utarindura rondera twakuze tuzi kapo ko ari kapo y'umuduga ibintu biritiranga kakanu kagira gati bon sinzi ko nadakibuka haheze igihe cinshi murambabarira kandi wakiyumviri ego na kantu niyumviriye gutyo urumva twari dukeneye nka kurya ibiganiro byose bigira akantu kugutwi kabitangurira kugira ngo umuntu acamenye yuko ariko ego abantu bakumva ibiganiro gitanguye na kantu niyumviriye nyene ndaho reka ngerageze muganibaza ko ntakibuka neza kuko zigiye nakaro kagenda gutyo urumva sinabishoboye rwose sinabishoboye narigeze kubona ahantu sinzi ko byibuka uriko uratuvugiriza akaririmbo ka wa musore yatwarisanganira w'abade ya mbere indirimbo yaragize indirimbo yatwarisanganira w'abade ya mbere uvuga ati reka ntahe ahejeje acagira kuri kagasozi sinzi ko ndayibuka je umuntu nanje nkiriko ndiga
naje natanguye kwiga ndabona namwe muvuze ni gitangaza kubona umuntu agenda gukora akazi abwije mugagira karakuruhurira umuntu aragerageza nyene bukebuka ndaba nk'ubu ndavyibagiye kuri kakagezi sinkiha kubona ewagiye ngira mfume nicamwo bane umwe burengero undi buraruka ibumanuka ibuseruko ndakwiragira ngondere reka ntakubura ushakishe iyo we wapoteye n'akantu nkako uri hehe gawiza wanje fise muravyumvise rero yuko twagiye ku muhinga w'ukuri asanzwe akora ivyo akunda nuko rero nshuti bagenzi bakunzi bakino kiganiro turi ku musozo turi kumwe na Luka Noera hajya mu gifaransa Noera Noera hajya bavutse tariki 26 z'ukwicura kabiri oya nabatijwe wabatijwe tugumo vyibuka nuko imbere ko turangiza ari kibazo nkunda kubaza nti mbega nigiki cyo kikukira didibiza mutima wawe nasavye umuhungu wasavye umuzukuru wasavye atabaje nk'ikibazo niyoze ko byose babibajije ibyo twaganiriye agasozo ko kurangiza umva niyoze ko ibyo twaganiriye byose wohereza abaririmbyi impanuro noha abaririmbyi canke abanyabuhinga nuko batokwigungana ibikorwa byabo ntibo binyakamwe ngo ibintu byose bagende kuvyikorana ko ubuzima bw'umuririmbyi burimwo ibintu byinshi hariho ivyo by'ubuhinga ivyo nta muntu numwe ashobora kumusubirira mugabo nukuguruka kumviriza ivyo abandi baguhanura haba mu vyo wanditse ugasomesha amajambo yawe wanditse ugomba gushira mu ndirimbo bakayasoma abazi kirundi kugusumvya bakakisoma abazi giswahili ugusumvya hari kuko iyo umuntu aririmbye ikosa bimutesha agaciro hariho public novuga nti abakunzi bamwe nabo bavuga ati uyu muntu yarimvye ikintu kitari cyo nukuhitondera cyane kugira ngo bashobore gutanga ibintu novuga nti bifise akanovera bicyoroye uko bishoboka rero ico ni kimwe hanyuma ikindi naco nuko abarimvye no babwira ni babandanye bakora iyo umuntu akora ikintu akunze bitebuka kiragira ico kikuviramo kandi kikagushikana kure hanyuma ikindi naco nuko nababwira ni babandanye barondera identité y'umuziki identité y'ibintu byose bakora bagire novuga nti igituma bamenye igituma bariko barakora ivyo bariko barakora nk'umuntu ashobora kuvuga ati mu gifaransa niho noheba ntore ngene ndakivuga neza nuko umuntu agira le pourquoi akora ico kintu kubera iki uriko usohoye indirimbo ivuga ibi ubu ufise igituma kuko nigihe hageze kwisigura hageze kwibwira abakunzi bawe canke abandi bose bakumviriza akamenya ati yaragamije iki aduhaye ubutumwa ubu ntibe indirimbo umuntu abanza kwiyumvira kabiri canke abanza gusubira kumviriza gatatu kane kugira atahura ibirimo niyoza ko ari cyo umuntu yobabwira hanyuma mugabo hariho amategeko agenga abaririmbyi n'abanyabuhinga ataraja mu ngiro nka neza navyo mugabo abantu babandanye bakora ntibibatume bacu bahagarika bandanye bakora hanyuma kandi bakorere hamwe ni vyiza cyane yuko abantu bakorera hamwe iyo mushize hamwe inguvu bituma muja kure ndiko ndayibona mpora mbona muri domaine ya yumu ba kigingi n'abandi bose basigaye baja hamwe bikagira inguvu ugasanga haje abantu benshi ivyo ni ibintu vyiza hanyuma n'abaririmbyi nabo nyene babandanye bakorana hamwe kuko hari ikintu nibaze ko abantu bategeza kuduhabura iyo umuririmbyi umwe akoranye n'uwundi hari abakunzi b'umuririmbyi umwe bashobora kuba batazi uwundi muririmbyi yuko canke batabara bamwemera bakoranye baraheza bose bagaca bahuza abakunzi babo baca bagwira kandi uko bagwira ntibisigura bamwe bagukunda yuko baca kuva ko ngo baca baja kuri uriya oya
oya baca ahubwo muba musukiranije abakunzi banyu hama bikaguka mubiwe barakuzira hama nawe ukunguka ego nico gituma bijya mpora numva habaho gucanamwo babe n'abandi nuko kumbure baba bafise guhangana ntibiba bikenewe haba hakenewe yuko ahubwo bashira hamwe bagakorera hamwe je sinzi ko muri amaze kumva indirimbo zose zaririmbwe dufate nk'abaririmbyi twagomye tuvuga kenshi abaririmbyi indirimbo abaririmbyi bashika nka 5 6 bagiyemo bakaririmba usanga ifise akanovera gadasanzwe kubera iki ivyo rero kandi wowe wagiyemwo mugafatanya n'abandi ntihabura ikintu uvaho wize ku buhinga bwo kuririmba bw'umwe n'uwundi bikagutuma nawe uduza bwa buhinga bw'iwawe nico nibaza yuko umuntu yosozera ko naho kitari gihuye neza n'ivyo vyuko byo management de carrière d'artiste ariko nakagohe nibaza yuko ogira umuririmbyi atomba dare bonne kwaruka ivyo vyose birasaba yuko bimuhanura akabikora hanyuma akabona kunguka hama kandi ikintu nibaza yuko kandi nibaza muri rusangi umuntu akuvuniye akagohe akagwira ati iki kintu ntiwagikoze neza ntaba ari umwansi wawe nta kumufata nk'umwansi wawe kumbura afise ico afatiye ko ahubwo mutega ugutwi nayo ujya guma gusiga utuvuta kubwira ati wewe ni sawa ibintu byose ugeze kure ntaco bigushikana nko kuko igikorwa c'umuntu cama gikeneye yuko bakiduza ibikorwa karite uterinde ntambwe mu bikorwa by'iwawe nubwo umuvuga ngo warashitse kure hari abaririmbyi bashitse kure bakuzuza amastade y'abantu 60 bakabandanya barondera bavuga bati uyu muntu yambwiye ati iki kintu nticari sawa iki cari kimeze na anye hari akantu ko guhindura bakamutega ugutwi bakamwumviriza mugabo ntibisigura yuko ucuheba bya bindi wewe ufise nk'akaranga kiwawe yatushe iwawe ntucuyiheba ahubwo ibyo byose ugerageza kuvyegeranya kugira ngo bigufashe kuduza yatushe iwawe hanyuma ugatera imbere nico abantu bazoja barondera hajya umuririmbyi ugira umukunde ushobora kumukunda utazi ico umukundiye mugani kagatushe kiwiwe nuko rero nciti bagenzi bakunzi bakiro kiganiro Uburundi baririmba cariko kibera ipari mu Faransa radio televiziyo Isanganiro ikavuye muri studio ikaza gushika ngaha mu Faransa kuraba umuhinga mu vyerekeye akaranga mwumvise ko akora twinshi kandi ngira kamaro abifuriza no gutera imbere n'impanuro yazitanze ngira rya jambo ry'umutwe twifuje ko kuva mava dushika mu majahe twarishitse ko mwumvise ivyo yakoze ivyo ivyo yakoze mwumvise ko yabamesha makuru aratubwira ivyo akora n'ubu kuvye kumesha makuru mwumvise yuko yatubwiye ivyo yize bijanye no gukurikirana ibikorwa vabwenge by'abantu babahinga sabaririmbyi gusa kandi yabuze ati naho ntari muri ivyo birashobora gushika hakagira nk'umuntu akeneye impanuro canke inyigisho canke ejo tugashobora kunga ubwo bucuti n'izo nguvu tukabishikako ati ari ngaha azobikora bishobotse arongera aratucira agace mu kuduha impanuro yuko inyakamwe inyagimwe ninaryo jambo ngira twogera ko umuntu ushaka gutera imbere ntuze wiyumvire ko washitse kandi ntuzoranke gukorana n'abandi ati nabamaze gushikara ku birumbagiza by'abantu bama bakenera ababahanura nuko rero kiganiro Uburundi buraririmba kigaruke ngaha tukaba rero tubashimiye mwese mako murakurikira radio television Isanganiro mu rugo kwa Ingabire Luc Noel tukaba tuvuze twese duti bye bye. Ciao.